Turabaramukije mwese abakunzi ba ODL TV, abari abashene yacu bari mu gihugu canke hanze y'igihugu, mwese murahawe ikaze. Aha turiko turabereka rero ni muri zone Gihosha, ego mu Gikungu. Abahazi twahashitse dusanga hari abantu benshi bashungereye, turegera turaraba na kamera ico bariko bararaba, dusanga n'umusozi uri kurahanuka, ni kuvuga uri kurabomoka, uri kurasiduka. Rero murawubona nuko vyagenze. Uyu musozi batubwira ko umaze iminsi uza urasiduka buke buke. Ayo mazi ahegereye nayo nyene murabona ko yari mwihatari, n'abayabamwo bashobora kuba baragiye kubera batazi umunsi n'isaha, utera wegerwa imbere. Nuko rero twahasanze abantu batangaye cane y'ibiriko biraba, bavyegereye n'ahatari vyiza kuvyegera. Twabonye abavyeyi bahetse abana bakiri bato, abantu bose bari ngaha kuva mu gatondo baraba buke buke ngene umusozi uri kurahanuka, uhanukira muri iyo manga. Aha rero mwemenya ko ari ku ruzi rusanzwe ari Ntahangwa, ni mu mwonga aho uruzi Ntahangwa ruca rutera rumanuka mu gisagara ca Bujumbura. Ego murabona rero ukuntu bivyifashe. Abo hirya ku musozi wo mu Ndagano, ariho ku rubibo rwa zone Nyambuye, komini Sare muri Bujumbura, nabo nyene bariko barabiraba hirya, babirabira hirya kuko ni hafi yabo. Bobo ku ruhande rwabo bimeze neza, naho nabo nyene hari inzu zagiye kera, murabona ko hateye ibiti. Ariko aha biriko birabera ni muri quartier, rero hari amazu, nta biti cane bihari. Nuko rero murabona, ntituzi nyimba bamaze kumenyesha abajeje intwaro kugira ngo baze babirabe nabo nyene bagire ico bakoze. Protection civile ibuza abantu kuhegera, hashire barizade, hashire ya migozi ya danje, kubera babandanije bahegera nabo nyene bashobora kugira impanuka isanganya zo kugwa muri ico kimanga. Rero turahamagariye abajeje intwaro baze barabe biriko biraba, bongere basaba ubufasha bwo kuza barubaka zino ravin kugira ngo bazikingire, barabe yuko abantu n'ivyabo vyoreka kuguma bijana n'izo manga. Iyi fenomene y'imanga ikunda kuza mu kwezi kwa gatanu, aho isi iba yanyoye amazi menshi ikaborerwa, imisozi rero igaca itangura gusaduka, cane cane imisozi itambaye ibiti usanga iri fragilize. Murabibona rero uyu musozi uri kurahanyuka, no hirya yaho nyene mu zindi quartier Sororezo n'ahandi naho nyene imisozi nayo nyene irahanuka. Rero ibi nibiza biriko birashika kubera hari changement climatique mu bihugu vyinshi, imvura iragwa ari nyinshi, nuko biriko biragenda amazi yaraduze. Murazi biriko biraba mu makartier amwamwe twaberetse nka Kibenga, Rural, aho abantu uruhombo ari rwinshi amazu yabo. N'aya mazu nyene tubona yubatse mu buryo buteye igomwe, ariko yariko yaragenda. Nukuvuga ko abantu boreka kuza barubaka begera imyonga, begera inzuzi, kugira ngo nabo nyene bikingire. Hakabaho culture du risque mu Barundi, hakabaho kurabaho umuntu agira yubake, kuko izi investissement z'aya mazu mu bisagara ukabona inzira agiye ntihumuriza abantu beneyo, baba bari mu ruhombo runini, baba bari mu marira menshi. Nuko rero twabibonye turabiberetse kugira ngo mubandanye mubona ibiriko biraba mu kibano, nkuko twabibemereye. TV yacu izoziragenda aho mu kibano, aho ibonye ikintu ikibereka. Ego nkuko twobasaba rero abari hanze, mubandanye musangiza abandi ibi biganiro bica kuri iyi TV. Ni ODL, mugire subscribe, mwiyaboneshe, muba abanywanyi b'iyi televiziyo y'ishene, mugire comment, muvuge aho mukeneye ko tubereka, mukunda ibiganiro vyacu, maze mufyonde n'agakengeri kugira ngo umwanya wose dushizeho ikiganiro mushobore kukironka akibiriraho, nkuko mubona turiko turabibakorera. Murakoze rero, Imana ibahezagire. Yari jewe nyene nkoresha ibiganiro
Dalila Nimpagaritse. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.